narasenga Imana nsaba ko ntozova mu mubiri nakoze umurimo uteza imbere jewe gusa, uhindukiza ubuzima bwa jewe gusangira n'umuryango wanje mu nzu, ariko nozova mu mubiri nkasiga ikintu nzosigara nibukirwako, noba narahinduye mu mahanga nagiyemwo, noba narahinduye mu buzima bw'umuntu. yego Turi mu murimo wo gukiza no kuvura, ntidushaka abameze neza kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ati Yesu ntiyaje kubera abagororotsi, yaje kubera abanyabyaha cyane. baronka urukiza. Mhm. Natwe ibo ntiyaje kubera abana bameze neza, iyo baza kuba bameze neza abavyeyi bakaba bishimye mu miryango barimwo, ntacari gutuma ibo ibaho. Mhm. Dutera akamo muvyeyi ufise ikibazo n'umwana wawe, muvyeyi wazimije umwana utazi n'iyari, muvyeyi ufise umwana ataha saa munani saa kumi z'ijoro z'uguca, sokoroka tufise aba representatives mu state atandukanye, begera ubabwire jewe ndakeneye mumfashe umwana yananiye. Igishinga naye noshinga nuko nta mwana arahura n'umu ibo, yaba umukenyezi wa ibo, yaba urwaruka rw'abayibo, kuko urwaruka rwa ibo ruramaze gukomera cane muri iki gikorwa, bavuga ati enough is enough, twari twararushe nabundi kuguma tutakaza abagenzi. Umwana ahuye n'iyo n'abo bantu ntasubira inyuma muri bimwe yahoramo. Inshuti bavandimwe, mu mugambi wo kwegera, gushimira, gutera intege abantu bakoresha umwanya wabo mu bikorwa by'iterambere bigira inyungu ya benshi, uyu munsi twegereye umwe mu batanguje ishirahamwe International Burundian Women Organization, ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi b'abarundikazi. Iryo shirahamwe ryihaye intego yo gufasha imiryango mu gushigikira urwaruka. Umuyobozi tuganira uyu munsi niwe aserukira iryo shirahamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aragiye kutubwira ibikorwa vyiza bikora inka bamaze kugeraho, kandi anatubwire nuko je nawe twoshobora kugira ico duterereye mw'uru rugamba rwo gushobora kurera hamwe nk'abavyeyi, mw'uru rugamba rwo gushobora gufasha urwaruka kugira ejo hashobore kuba heza kuri twese n'umuryango w'abarundi muri rusange. Ego murakoze cane kuri aka kanya muduhaye. Ku mazina nitwa Irambona Victoria, ndi umurundikazi, ntuye muri state ya Georgia mu gisagara ca Atlanta mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndubatse nkagira uruvyaro rw'abana 4, abigeme 2 n'abahungu 2. Nkaba ntewe iteka kuri uyu munsi kuganira nanyu mu bikorwa tujejwe vyo gufasha urwaruka n'abavyeyi mu kibano dutuyemo. Murakoze. Murakoze namwe, turashoboye ku mwanya wanyu. Biraboneka yuko mufise amabanga menshi mukora. Abenshi basanzwe tubazi mu ishirahamwe BCUSA, kandi turabashimira ukuntu mutanga umwanya wanyu, ariko uyu munsi tugeze ku gihe co kumenya izindi mpano ziri muri twebwe canke ziri mu babanyi, kugira tumenye n'abandi bantu bitangira abandi mu gushobora gukemura ibibazo dusanzwe turimwo. Twagomba kumenya hari ryari, hari habaye iki kugira ngo mufate umwanzuro wo gushinga ishirahamwe rivugira urwaruka. Ni ikihe kintu cabatumye mwumva mwiyemeza koko kugira ngo mube inshuti y'urwaruka, mubavugire ku rwego rungana kuriya kose? Murakoze cane. Ni iki cabitumye, twahereye he, vyohava bidutwara umunsi wose tubiganirako, kuko ni igikorwa twovuga tuti wabaye umurimo w'Imana watujemo, ariko bidutwara ikiringo kiregere kugira ngo ivyo bikorwa tubishire hamwe. Mw'ishirahamwe turongoye ryitwa IBO, mu rurimi rwaho duherereye tukaba ryitwa International Burundian Women Organization. IBO ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2021, tuhawe umuhamagaro jewe nk'umu-co-founder hamwe n'umufounder madame yitwa Izera Mazambo,
akaba atuye muri Australia, niwe yandondeye antura umutwaro w'uko abona ibibazo urwaruka n'abavyeyi bariko baracamwo mu karere aherereyemwo, aca asanga noneho nanje nari naragize uwo mutwaro ndabura aho mpera, turaganira duca twemera ko twifuza gufasha urwaruka. Muti vyagenze gute ni igiki cabasugumye? Hari umugani w'ikirundi uvuga uti uwutazi yava ntamenya niyo atera aja. Turi mu mahanga, mugabo nimba tutibuka iyo twaje tuva niyo twerekeza ntaho tuzi. Nubwo tworonka ubwenegihugu mu bihugu twajemwo, n'abo twahasanze baje ari nyagano imyaka 400 arenga bari ngaha, baracafise first name African, middle name American, last name ikaba ariyo ngira y'umuryango baca baronka. Nimba abo baje ico kiringo bo batanazi niyo bapfuye bacitwa African, natwe tuje hirya y'ejo. Ikigira kabiri cabidutumye, abavyeyi barakora cane tukavunika muri ibi bihugu kuko tuvuga ngo turiko turondera akazoza kugwaruka rwacu. Mugabo kugwaruka ruriko ruraduhorana rwaheze. Haguma hitaba Imana imiyabaga y'urwaruka ipfuye impfu mburagihe, ivyo twokwita premature deaths, zitari zikwiriye. Ukumva ngo barasanye, ngo bacumitanye, ngo batoye umuvyimba, ngo biyovadozinze amadroge. Ibintu bibasugumira muri izo nzira ntavyo tuzi mpaka tubirondeje. Rero abarundi n'ayandi moko, mugabo ndi kuvugira abarundi, twama turahamba gusa tugatererana mu guhamba, muga ntiturondera uruzitiro. Twozitira gute izi mpfu z'imburagihe? Nta muvyeyi anezererwa no guhamba umwana. Abana ntibakwiye guhamba abavyeyi bamaze gukura barabashikanye mu bigero. Ibo rero yumvise amarira menshi y'abavyeyi. Ibo rero yabonye urwaruka rwinshi ruriko rurataka, ruriko rurasanzara. Ibona yuko n'inguvu turiko turakoresha nk'abavyeyi ngo turondera akazoza kw'abana bacu, ntitugira abo tuzobisigira n'ivyo turiko turarondera. Hari benshi bafise amaproje hano muri ibi bihugu turimwo, ama business menshi. Hari benshi bagira ama investment yabo mu gihugu c'Uburundi iyo twaje tuva, canke mu bindi bihugu vyo muri Afrika. Mugabo uyu mwana nimba atazi ko ava muri Afrika, izo nguvu zawe zizoherera he? Uzobiraga nde? Ninde azogusubira mu kirenge nkabo papa w'abana? Hanyuma kandi ikindi nuko twakuze twumva bavuga bati umwana si uw'umwe. Turerere Uburundi. Twageze ino muri ibi bihugu twajemwo, dusanga umuvyeyi ni nyamugendeza kw'abana. Abana ntibabona imiryango, inshuti, ababanyi, umwe wese ari busy n'ubuzima bwiwe. Wa muvyeyi ariko arahangayikana n'uruvyaro, ahara yiyambara wenyene kuko ivy'uyo mubanyi ariko aranigana n'abana biwe bataye indero, bariko baragwana, bariko baracumitana, bariko baraborerwa. Ntibindaba jewe, twasanze uyo muco mu Kirundi atawuriho. Rero Ibo yabayeho kugira ngo igarukire imico n'imigenzo Kirundi na Kirundikazi twakuze tubona, kugira ngo twigishe uruvyaro rwacu Umurundi n'Umurundikazi kimuranga n'ikihe. Ejo uzoba serugo yitwa ngo iki, niwava mu butineja, niwava mu busore, mu bwana, ukaba umushingantahe, uzoba umushingantahe ameze gute? Kuko igiti kigororwa kikiri gito cane, ntikigororwa kimaze gukura, uco kivuna kigaca cuma. Ni muri izo ntumbero rero zadutumye twugura ishirahamwe Ibo. Riri mu bihugu bitandukanye nkuko nabivuze, ni internationale. Icicaro nyamukuru kiri muri Australia. Ishirahamwe riranditswe gukorera kw'isi yose. Muri Amerika riranditswe, Australia riranditswe. Turafise branch muri Holland, aho ni muri Europe. Turafise abanywanyi muri Bufaransa.
turafise abanywanyi muri Belgique, turafise abanywanyi muri Norvege, Mhm. tukagira n'abanywanyi muri Canada. Mhm. Aho hose ijwi ni rimwe, ikiganiro ni kimwe, umugambi ni umwe. Abakenyezi bose bararira muri ivyo bihugu vyose baherereyemwo. Mhm. Twarashimye no kuja gukorera i Burundi, nta shirahamwe twajanye i Burundi kuko uravye objectif z'ishirahamwe i Burundi ntibwarimwo. Dushaka kwigisha imico n'imigenzo y'u Burundi, abana baje hanze kuja kuyigisha i Burundi twoba dusa n'abazimiye ko niyo tubikura, Mhm. ariko twabikoze kugira tujane abana bacu tubereke motherland root, Mhm. umuzi wacu. Nubwo tuguma tuvuga ngo turabarundi, ubwo Burundi buri hehe? Hari abana bavuye mu makambi y'impunzi iyo twaje tuva, hari abana bavukiye muri ibi bihugu twajemo bakurira hano, Yego, hari abana benshi batarahonyura mu gihugu c'u Burundi batanazi ngo hasa gute, cyane. n'abavyumva bumva ngo twavuyeyo kubera intambara z'ubwicanyi. Ivyo akaba ari vyo bazi mu mutwe, ntibazi impinduka zahabaye inyuma y'ivyo vyose. Mhm. Rero twarashoboye kugira urugendo n'urwaruka, bamwe bavuye muri Australia n'abavuye no muri Amerika, n'abakenyezi batari bake, n'abashingantahe badushigikira badufata mu mugongo. Turaja kugira konferansi y'urwaruka n'abavyeyi mu gihugu c'u Burundi, twamazemwo imisi ibiri, yagenze neza cane. Twarakoranije abantu barenga amajana abiri na mirongo itanu. Mhm. Turafise values dukurikiza mu nyigisho dutanga za IBO. Ikintu bita respect nakivuzemo, ico kiri mu mico n'akaranga bigenga Uburundi. Turafise ico bita dignity, twabishize mu rurimi rw'icongereza kubera tuganira cane n'urwaruka narwo nirwo rurimi bumva cane. Mhm. Equality, ntidushaka umwana wacu azoshirwa munsi y'imeza ngo kubera ari umu-immigrant. Bategerezwa kumenya yuko nabo bafise equality nk'abandi bana ba hano. Mhm. Privacy, dukorera mw'ibanga, ni ukuvuga ko iyo turiko turagira counseling sessions, zaba izatwe n'abavyeyi cangwa twe n'urwaruka, umwana tugirira counseling mu gihe afise ibibazo, turafise amategeko atugenga yuko tutegerezwa kugumana ibanga ry'ibiganiro tubagiraniye. Mhm. Icanyuma ni advocacy. Nkuko tubizi yuko abarundi turi hanze tutagira ikiduserukira rimwe na rimwe, tutagira ijwi rituvugira, ibo twarihaye ijwi ryitwa advocacy. We advocate for someone who needs to be represented. So ko ama areas yose tuyashoboye, nimba ari umuntu afise court cases ziri related, akaza akadushikira, turi affiliated n'aba advocate n'aba lawyers bashobora kuturipresentingira uyo muntu. Mhm. Akaba ari umuntu afise ibibazo legal zindi matters zisaba representation, akaba ari under represented, Mhm. ashikiriye ibo turashobora kumuhereza umuco waho ashobora guca. Turafise n'ayandi ma resources dushobora kubarungikamo. Hari umuntu afise ibibazo mental issues, tukaba tutegeranye, turafise aba doctors dukorana, harimo n'aba barundi bashobora kudufasha mu kuduhereza aba psychiatrists bashobora kuvugana n'uwo muntu bakabahereza umuco waho bakwiye guca kugira ngo baramubufasha. Mhm. Mu ncamake mu bibazo mwambajije nibaza ko noba ndavyishuye. Ico noba ntashoboye gusigura bikwiye mushobora kukisubizamwo. Murakoze. Mwagerageje kweri ntacyo muhasize inyuma. Tubashimire kuko twumvise canke twisomeye ivyo mukora, twabonye n'amavideo y'ivyo mwakoze, twumva bidukoze ku mutima. None ntwakora ibyo duhereye ku babyeyi bagenzi bawe, mubona kw'iyi ntambara murimwo, ababyeyi bagenzi bawe baba ngaha mwa kino gihugu ca Amerika canke baba mu bihugu byo hanze muri Australie, za France, za Hollande, mubona twobaterera gute ko numva umenga umuzigo nturemurutse? Murakoze cane kandi ico ciyumviro, ico kibazo ni ciza cane, nari nakirindiriye. Iyo ntakironka je nari kugiterako akamo. Aha muri Amerika turi, naje ndimwo, turi mu magroupe menshi ku buryo nibaza yuko
hariho abantu barushe iyo bumvise gurupe runaka yoba yavutse cyangwa yoba iriho, akamo twotera dusaba ni ukwitabira iyo twatumye umurariko, iyo twatanze ubutumire, Mm. ni ukumviriza zirya nyigisho tuba turiko turatanga kuko zigira ikimazi, Mhm. ni ugusokoroka tukamenya abafise ibibazo. Nk'ubu twagerageje kugira statisitike, twararondeje kugira tumenye abana b'abarundi bari mu busho. Turafise abana benshi cane bari mu busho, Oya. muga ntidushobora kumenya ngo ni bande kuko abavyeyi ntibasokoroka ngo babivuge. Umenga ni ikintu tabu umuvyeyi ashikiwe n'ingorane umwana wiwe agafungwa canke akajoyininga genge irya migwi y'ibiyovyabwenge, Mm. cangwa se umwana wiwe ataja mu maklabu cangwe eka nyene ivyo vyose tubona yuko asigaye anywa amatabi atameze neza. Umenga ni igiterasoni kuri uwo muryango ku buryo batifuza ko bimenyekana. Hmm. Ariko nka Ibo turi mu murimo wo gukiza no kuvura, ntidushaka bameze neza kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ati Yesu ntiyaje kubera abagororotsi, yaje kubera abanyabyaha Cyane. baronka urukiza. Mm. Natwe Ibo ntiyaje kubera abana bameze neza, iyo baza kuba bameze neza abavyeyi bakaba bishimye mu miryango barimwo, ntacari gutuma Ibo ibaho. Mhm. Dutera akamo muvyeyi ufise ikibazo n'umwana wawe, muvyeyi wazimije umwana utazi niyo ari, muvyeyi ufise umwana ataha saa munani saa kumi z'ijoro z'umuca, sokoroka tufise aba representatives mu state atandukanye, begera ubabwire jewe ndakeneye mumfashe umwana yananiye. Igishinga naye noshinga nuko nta mwana arahura n'umu Ibo, yaba umukenyezi wa Ibo, yaba urwaruka rw'abayibo, kuko urwaruka rwa Ibo ruramaze gukomera cane muri iki gikorwa, bavuga ati enough is enough, twari twararushe nabundi kuguma tutakaza abagenzi. Umwana ahuye n'iyo n'abo bantu ntasubira inyuma muri bimwe yahoramo. Mm. Uko Imana yaduhezagije iyi vision, niko iduhezagiza n'amajambo y'inyigisho tubahereza. Mhm. Hanyuma turafisemwo abakozi b'Imana benshi muri groupe ya Ibo, abapasiteri, abamama b'abapasiteri badushigikiye cangwa dukorana turi kumwe. Ivyanse mu mpanuro biraja mu masengesho. Mhm. Turafise abana benshi bahindutse, twahuriye mu makonferansi iyo twagiye, Mhm. bakazana gengi timu zabo, bakaza baborewe bagize iki, ariko tukabashira hasi tukabahanura bagasengerwa, tukagaruka kumva abavyeyi bavuga ati mbe muzogaruka kugira izina ryari, ariko mbona n'abandi bifuza kukira kuko wanje yakize. Yego. Ako rero n'akamo dutera abavyeyi, reka kunyegera, reka kumva isoni. Ibo n'umuvyeyi nka wewe, kandi umuvyeyi yifuza gufasha kurera abawe n'abanje turereranire. Mhm. Akandi kamo dutera n'abafise abana bameze neza mu ngo zabo, abana bari ku mashure, abana bahejeje amakoreji, abana vy'ukuri babayeho mu buzima bwiza B'intangarugero. b'intangarugero. Abo nabo turabahamagara kuko ntuzi uwazoshaka uwo ari we. Nimba umukobwa wanje yitwara neza, sinzi uwazokubakana nawe uwo ari we. Mhm. Urukundo ngo ni impumyi, nubwo bavuga ati nta mwiza akurikira mubi, ashobora kuza yambaye urusato rw'intama kandi aribingira, Indani. yamushikana mu rugo ugasanga niho abonye urusato rwiwe urwo arirwo, umubiri yambaye uwo ari wo. Yeah. Rero zana ivyo vyiza vyawe kugira bize gufasha aha hakiri ubupfu, hakiri ingorane. Mhm. Ugwije beza muri groupe, baba urwaruka baba abavyeyi, tuzosokororana ba bandi bakinyegeye batifuza gusokoroka. Mhm. Hanyuma iyo inyigisho ziriko ziratangwa, iyo tugize amakonferanse turagira amasessions, tukagabura abakobwa ukwabo n'abakenyezi, abahungu ukwabo n'abashingantahe, kugira tubigishe ya growth development uriko uravuga, Mhm.
y'ama challenges aza mu gwaruka y'amahormone ariko arahinduka Mhm. turabibasigurira kugira tubumvishe uzoshika muri ibi bigero kandi uzokumva impinduka ntujane no ku mubiri uriko urakujana Mhm. tukagira amasesheni tubashira hamwe tubwira ibyo mubona iyo mu mabroke muri community bibatuma mubwira ibi bibazo murimo baratubwira byinshi bijanye n'abavyeyi Mhm. duhamagara rero iyo tugize conference runaka abavyeyi n'ibitayo kuko turagira na session z'abavyeyi nazo Mhm. kwabo kuko bashize hamwe n'abavyeyi n'ugwaruka kimugwaruka ntibavuga abavyeyi ntibaca baguma bavuga kandi dukene kugwaruka nabwo rusohora ivyo vyiyumviro n'izo ngorane bafise Mhm. rero iyo duhamagaye abavyeyi ntibitabe hakitaba ugwaruka gusa bakatubwira ingorane bafise n'ivyo babona bakadusaba vugane n'abavyeyi natwe twifuza ko hoba adjustment aha hantu Mhm. ntibagume bifuza ko tuba nk'uko barezwe 70 iyo twaje tuva mugabo ba bavyeyi batitavye ntituronka message ngene tuyibashikiriza Yego. kuko nitwatuma umwana ngo uraza kubwira mama wawe na papa wawe kubera bataje bamushobora kw'irembo ati jana hiyo ivyonye mwagiye kwiga hiyo ntavyo tuzi rero Mhm. presence kwitaba amanama kwitaba amakampeni ni ingirakamaro kuko uriga ivyo utaruzi mu ijambo rimwe Mhm. ako niko kamo notera ibisigaye support financial support ibi vyose bikorwa n'uburyo kandi nta mafunding ya leta turatangura kuronka ibyo tumaze gukora vyose twabikoresheje inguvu zacu yego twararose amashirahamwe amwe duterera dufata mu mugongo ariko mvugiye ngira ngo mbaye honest Mhm. amashirahamwe y'abarundi cangwe imiryango y'abarundi gusapotinga ibikorwa nk'ibi biracari kure cane Uti aho rero kweli. twavuga tuti iyo duterereje siko tuba dushaka kuja muri vacation nk'ubu mu kwezi kwa mbere twagize conference yabereye muri Australia Mhm. twifuza ko twoja n'urwaruka rwinshi rushoboka ko hari urwaruka rwinshi cane twari twakoranije ubwo muri Amerika muri Australia hariho abaje bavuye muri Belgique barateba kubahereza amaviza bashitse basanga conference iheze twarashoboye gutereza hirya no hino gushika naho tuja kuri GoFundMe jewe natereje personally n'amashengero atari make Mhm. nkarungika official letters mugabo aba intererano na support ntazo turabona birarenga tukazikora mu banyamahanga batahura rero turiko turerera Uburundi turiko dufasha ingo n'imiryango jewe nkuko nabivuze ko ndi nkora mu gisata c'ubuvuzi Mhm. ndabona ibibazo biri mu magara y'abantu iyo uba ukivyuka ukoga ukaja mu modoka ukaja ku kazi ntumenya ko ejo uzokenera umwana wawe Mhm. gushika aho uja kuri ya sick bed udashobora kwivyura no kwihindukiza Mhm. niho ukenera umuntu akuba iruhande wa mwana yakunaniye akiri muto ntazoza kukwitaho nukuri kuragaragurika hariya mu gitanda urwaye Mhm. Um, hari ibibazo vyinshi vy'amagwara ariko araduka mu bantu za kanseri nyinshi ama heart attack ama stroke iyo umaze gushikirwa n'ico kibazo ubuzima bumera nk'ubugiye down the hill Mhm. urwaruka rwawe rutagiye ku murongo kare ico bazogufasha bazoguhenura muri nursing home twama twabibonye cane ivyo no mu banyamerika birahari uwavyaye neza akarera neza agasohora neza uramubona n'uwo Mhm. vyagoranye uramubona rero turi mu myaka abavyeyi benshi twazanye abana bakiri bato abandi bariko barabavyara ubu twifuza yuko twobarera kugira nabo bazoturere mu misi iri imbere Mhm. kuko tutabareze nyene ngo tuberekeze inzira nziza nabo ntibazoturera kuko ntawe utanga ico adafise Yego. ico tutabashizemwo ubu ntibazoba bagifise mu myaka 30 Mhm. turahanurira abavyeyi kwigisha abana guhimiriza abana kuba self sufficient Mhm. kwitegemeya mu buzima
umwana ashobora kubaho ari kinebwe kuko ari mu nzu ya se na nyina, barariha ibili ya renti, barariha mortgage, akinjira afungura, ari uwo kuvuga gusa ngo nimba ari no kw'ishure, nta mwana ashobora kuja muri college ngo ananirwe no gukora part time. Nturi kumusunika ngo agufashe amabire, ushaka kumwigisha responsibility yego. hakiri kare, Mhm. kuko hamwe wogira ikibazo ubu atarasohoka, niwe azogaruka atekinge care ibyawe wariko urategeka care mu nzu, mugabo utabimumenyereje kare akarinda kwiza imyaka 20, 24, 20 ngo ari mu mashure yiga na part time, agaca agaruka gukina games. Mhm. Uko si ukurera neza. Train your children hakiri kare, babe responsible, babe accountable, babe self-sufficient and independent Mhm. hakiri kare. Mhm. Yeah. Ivyo turavyigisha abavyeyi cane iyo bitavye, mugabo abitaba nibo tubura. Nako kamo nagira ndabatera, murakoze. Ah, ako kantu numva umenga si keza kuko mukorera cyane, tuvuge nko kuri kominote y'abarundi, genda umurundi nawe uri umurundikazi mugenzi wanje, ati murakora cyane ariko mudutera akamo ariko ntituza, cyange murasaba n'intera ariko ntituyitanga, kandi muvunikira cyane twebwe. Ico kintu kirababaje kweri. Mm. Hmm. None umwana si uw'umwe, kandi umwana aboneka ari uko kumbure habayeho umupapa n'umumama. None twebwe abapapa ko mugize ishyirahamwe ry'abakenyezi, abapapa bo twokora iki kugira ngo namwe mwumve yuko mushyigikiwe? Ko namye niyumvira kubera iki ari ishyirahamwe ry'abakenyezi bemeye gutera uwo mutwaro bonyene, abapapa nabo bofasha boterera iki? Murakoze cane kuri ico kibazo. Mm. Reka ndakuhereze ijambo rimwe. Okay. Ibo yahamagawe n'umurongo muri Bibiliya, Okay. umurongo wo muri Yeremiya 9 guhera kw'17 gushika ku 22. Mhm. Sindahasoma, ufise akanya uzoharaba. Mhm. Hano hapfu tubwira hati hamagara ba bakenyezi bazi kurira, baze baririre Imana kugira yumve amarira yabo, irokora ubwoko bwabo. Abamama twatanguye turira kandi turasenga cane muri uyu murimo. Mm. Utabashinga ntahe namwe murihe. Abashingana turabafise muri Ibo, nimba dushaka kurera Kirundi, gukura Kirundi, natwe nuko turi abakenyezi b'abarundikazi, atagikorwa ushobora gukora udashigikiwe n'umutware wawe. Yego. Turabafise abashinga ntahe bashika 4, 5 gutya muri Amerika, bemeye kutubera aba advisors, Umwe, babiri, abafacilitator. batatu, bane, batanu. Yes. Okay. Iyo dutumiye nabo bama badukurikira misi yose. Igihe tuja muri Australia, igihe twagira conference ya mbere yabereye muri Atlanta, n'abashingana b'amaha muri Atlanta natumiye ntibahitavye. Hmm. Mugabo hari abafashe imiduga baraza bavuye kure. Yego. Turacari muri aya era, sinshaka kubivuga nabi, reka ndabivuge mugabo sindabivuge nabi. Mm. Umugabo w'umunyafrika aguma avuga ati bijya n'ivy'abagore, ariko mw'isi tugezemo nta kintu gihagurikirwa n'abakenyezi kidatera imbere. Umwana w'amafuti atukwa nyina. Umwana. Abaye mwiza agaca babuwase. Thank you. Igihe twaja muri twageze conference yazanye urwaruka ruvuye muri Australia, duhurira muri Illinois, mu Rock Island. Mm. Twari dufise abashinga ntahe 3 twagumanye muri iyo misi 3 twahamaze. Nagomba numva kuvuga n'imiburiburi ijana, batatu. 3.
mu Okay. kibano twari kumwe n'umushinga ntawe umwe, umwarimu wo mu rushengero ruri hano. Mm. Abo batatu nguma mvuga, umwe n'umutware wanje turamana iyo nja hose, arakunda Ibo cane n'umutima wiwe wose. Mm. Uwugira kabiri n'umutware wa vice presidente wacu, umukozi w'Imana muri Rock Island. Mhm. Aho duheruka kuja i Burundi twajanye n'abashingantahe babiri bo ngaha muri Amerika Mhm. n'umwe wo muri Australia. Yego. None tubagira abamemba ba Ibo tutabona ko mudushigikiye. Aha muri Amerika dufise abakenyezi 22 Mm. b'abayibokazi kandi bakunda Ibo. Mhm. Kubera ko abashingantahe tuguma tubona 3-4 Mhm. n'ibikorwa dukoreye aha muri Amerika. Simvuze ko batadufasha kuko nimba umukenyezi arekuye amadolari 500 igihumbi canke gukodesha imodoka canke gukata itike y'indege, si uko Mm. bakoresheje ikigega ciwe, barabifatikanijemwo n'umushingantahe wiwe. Mugabo presence n'urwaruka rwobona ruti vya bikorwa si vy'abamama gusa, aba baguma batugora ngo nitwitware neza, nitumere neza. Iyaba vyari bihambaye cane n'abapapa baba bari ngaha. Mm. Canke ugasanga umumama araje abana biwe nta n'umwe aje, kuko nta value wa mwana yabihaye, atabonye papa na mama bavuze ati ku munsi wa gatanu tuzoba dufise urugendo, tuzoba tugiye muri conference ya Ibo, everybody turagiye kurya, dufata vacances tugiye hariya canke tugiye mu gikorane, n'uyu n'umuhamagaro tugiyemwo, twese turahagurutse turagiye. Ku rwego rw'umuryango Ku ntibabihaye rwego agaciro. rw'umuryango ntibabiha agaciro, niko nobibona. Okay. Ariko abashingantahe barahamagarwa, abashingantahe barakenewe, turabifuza kuko nkuko navuze ati hagera igihe tugira amakunda abashingantahe bakigisha abasore, mu wifuza ko umuhungu wawe azoba serurwa ameze gute nka wewe, uko akubona mu nzu canke aze kumva n'ivyiyumviro biva mu bandi bapapa. Yego. Dukeneye abashingantahe benshi baza gufasha aba bashingantahe 3, 4, 5 twama dufise imisi yose, kuko hazogera igihe rwaruka ruvuga ati bamari babandi nyene ni so what. Mhm. Mhm. So ishirahamwe si ry'abakenyezi gusa, ryafunzwe n'abakenyezi, umuhamagaro waje mu bakenyezi, vision yaje mu bakenyezi, turaja ku mavi turarisengera rirarama rirabaho, Mm. ariko abashingantahe turabakeneye nka backbone, nka backups, Mm. nk'inkingi twegamira ziduhereza inkomezi natwe kumva ko tuti turahagaze neza nk'abakenyezi barongoye Ibo, kuko dufise aho twegamiye hakomeye. Mubwira bumva nangiye kubafasha gusemerera, kandi nifuza ko nanjye Imana ibikunze ashobora kuba umwe muri bo, kubera twese turi ababyeyi, ntawe ugomba, nk'uko wavuze, umwana si uw'umwe. Mm. None hari abandi bantu niyumvira bagomba kugira icyo batere. Hari amashirahamwe menshi ahuza Burundi mu buryo bwinshi mwa kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mvugire ngaha amashirahamwe yoyo yoba muba mukorana gute? Hari intererano mubona? Kuko impamvu ndabivuze si rimwe si amashirahamwe abiri nzi bafise imigambi bakora, ariko baracafise ikibazo cyo kubona urwaruka mu bikorwa bakora. Nta rwaruka rurimwo. Ikosa rikunda kubahe ni mwebwe ku bushakashatsi bwa ni kubera iki urwaruka mw'ibi bintu by'amashirahamwe dukora ukunda gusanga atarurimo? Um, ico niyumvira kinini, Mhm. amashirahamwe menshi arugurura mugabo ntiyimvovinga urwaruka. Mhm. Urwaruka rwacu rurakeneye motivation. Dream zabo, imbono kazoza yabo iratandukanye n'iyacu. Bo bariko babona mu myaka 10, 20 iri imbere bazoba bageze he. Yego. Mugabo bakibagira ko kuva aha duhagaze gushika mu myaka 10 iri imbere hariho distance bategerezwa gucamwo, Mhm. bazoyava coming how. Iyo ni point ya mbere, they are not involved. Urwaruka kandi iyo ushaka ko mukorana ugashaka ko baba involved, Mhm. ntubabwira ivyo bakora, shaka Ntubatege. mukora uko ntubategeka.
Mhm. ako twarakabarushije amashirahamwe yandi, turicarana nabo, planning turazigirana, bararespektinga ko ibwo ari organization y'abantu bakuze, mugabo yaje ku neza yabo. Mm. So mukaba mushaka ineza yacu, reka tubabwire ibitugoye naho dukeneye ko mudufasha, tukabumviriza, tukaja inama. Aha turashobora kuhagorora dukoresheje strategy inye. Aha muga ndabona yuko ari big nono, ntimwinjirayo nazi ngo ni ibyanyu, aha ntitubemerera. Mm. Tukaja inama, tugire conference izoberehe, baraze kurondeza igisagara babona ko kirimo ingorane gusumba izindi, dufise na links z'abantu bashaka kutwakira aho hantu, reka tuje hariya anye tushobore kurobayo n'umwe na babiri. Kubera usanga n'ibisagara babizi kudusumbya. Ni kuko baravugana imizi tekinoloji zabo zirabereka iyo babona urwaruka ahantu bapostinga bagenda ubusa, cyangwa ngo naka yapfuye, cyangwa ngo ntuze yabaye arrested ngo yagize DUI, ibyo barabimenya cyane gusumba twebwe. Baca Mhm. batubwira ati tuje iyo nyene, twebwe rero nk'abavyeyi duca tuvyumvira, inyigisho twabaza ati muhisemwo hakubera iki, kubera imvo izi n'izi 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 n'izi, duca dutegura ya masesheni according ivyo bibazo twumvise bihari. Mm. Ico ni ikibazo ca mbere kiri muri aya mashirahamwe, they don't involve the youth. Mhm. Iki kibazo kigira kabiri, novuga ko ari selfishness and self-centered y'amashirahamwe, Aho kuko iki hasobanure cyane twumve. harimo kwikunda na self interest. Twebwe dusohora uburyo kugira dufashe urwaruka, mugabo amashirahamwe yandi ashaka uburyo buza muri bo iwabo ahubwo, kandi warondeye ico ariko buriko burafasha muri community turimo ukabibura. Amashirahamwe nubwo turi abarundi kandi dufise amashirahamwe menshi, gukorera hamwe bizoduha ingufu. Yego. Mugihe hari ibikorwa vya BCUSA mugatumira ibo turaza tugaterera uko dushoboye, nimba hari intererano mwifuza, Mhm. natwe nimba ari uko tukabikora, uko tuvugane, nimba nayigize ivyayo tukabikora, kuko after all ni ku neza ya community zacu, nubwo twaba tudakora bimwe. Yego. Akarorero BCUSA yigisha abantu kwitegurira hamwe hogira ikiba, ukabura uwawe, ukagira abagushikako n'ikigufata mu mugongo. Yego. Abo nuko bariko bafasha imiryango kumenya gutegura kazoza unexpected. Mhm. Mu rupfu, mu angle nini tuze muri BCUSA ni ugutafashanya no gutabarana mu gihe c'urupfu. Yego. Tuvugane ni ishirahamwe ry'urwaruka rikurikirana rishimikiye mu gukomeza imico n'imigenzo na talenti z'abarundi n'abarundikazi b'urwaruka, bazi gushona, bazi gutamba, bazi kuririmba, bazi kugira ibiki, mugabo bafise n'amascholarship, abantu bafasha gutanga amascholarship yo kumpimiriza abana kuja kwiga babandanye amakoleji. Mhm. Abo onyumva nabo nyene bariko bafasha rwaruka muri angle yindi. Yego. Ibo turi shirahamwe rikurikirana abakenyezi ni urwaruka n'imiryango mu kugerageza kugabanya canke gukuraho addiction mu rwaruka rwacu rw'abana b'u Burundi n'abayandi makungu. Mm. Twebwe dushaka kuzitira tutaronerwa, mugabo n'abamaze kugira ibibazo turatanga counseling and other necessary education. Mm. Turiko dufasha abandi ya community y'u Burundi mu bikorwa bitandukanye. Aya mashirahamwe atatu yonyene ari sufficient ko yokora n'akagira urunani agafashanya mu bikorwa vy'ishirahamwe iryo ariryo ryose, kuko ntitubikorera rimwe. Mhm. Muga kubera ya selfishness na self-centered, bamwe bose badiringana n'ivyabo. Jewe yinji wawe uranezerwa, muga kuza mu rugo iwanje ukabona umenga nibigoye, bigaca bituma bamwe bose bakora ivyabo no kwabo, tugaca tubona achievement mu mpande zose. Wow.
kuko inguvu zica zigabanuka mu gihe tudakoreye hamwe. Nk'uko nabivuze rero, ikikira kabiri mbona kidutera ingorane niyo self-centered and selfishness, uyishira hamwe ryose ribona ko rikwiye kuba self, Mm. tukayoberwa yuko imigozi ifundikana igifundo ari ibiri itatu, ikomera gucika gusoma umugozi ari umwe wonyene. Yes. kandi gukorana ntibivuga ngo twinjiraniye mu bikorwa, mwebwe murafise purpose, murafise vision, murafise anything related ku migabo n'imigambi yanyu. Mm. muga muje mugakorana na ibo ntituzovuga muje kudutwara ibikorwa kuko iyo vision ntayo mufise, Mhm. na objectives ntituzihuje. Ariko twese mugabo kwa kwikekana umenga wowe utwaye ivyanje. yes, Yeah. birumvikana twese dukorera umuryango umwe, kandi uwo ari we wese afise umuhamagaro utandukanye n'uwa mugenzi we, ariko byose biza hamwe kandi byose bikubaka umuryango umwe kandi bikagira icyo biterereye. Bane. Well, ndafise ibibazo bibiri bya nyuma kandi nkomeje kugushimira cyane ku mwanya wawe. Nagomba mbaze ko numvise ntaho uca ntutegwa n'amajambo ugira uvugisha ukuri. Intererano y'imigwi y'abizera, tuvuge amashengero, amamoske, abo bose bigisha ubutumwa bwiza, bo mu bijyanye n'ibintu by'ugwaruka, bo bokora iki? Ni hehe ugwaruka ikunze kurugorera? Kuko abantu bayoboye abandi mw'iriya migwi mu mashengero nabo n'abayobozi kandi bafise abantu benshi babakurikira. Muri urugamba muri mubona bokora iki? urakoze cyane muntu w'Imana. aba n'abandi bantu batugoye gukorana Abakozi b'Imana cyane rwose. abantu babesheye. ndakora ibyaha ari Imana irabeze mbwa kubesha simbesha. ico ntigizomboza ijuru pe. aha ntuye hari ishengero rinini Mhm. rirafise ugwaruka. mu bana basenga muri iryo shengero nta n'umwe dufisemo. Okay. ama event yose amaze kuba, nta munsi kuko ndafise abadamu babiri turi kumwe muri ibo bahagaze neza cyane kandi bahagaze mu rushengero. iyo dufise igikorwa twandika official invitation ikaba dedicated kuri group runaka canke pasiteri cyangwa nde. Mm. maze kubarungikira invitation gatatu tubasaba kwatendinga atari n'amafaranga. muzoze tuzoba dufise igikorwa runaka, mutubwire abarongoye ugwaruka muzorunge kugwaruka kuza gusa kumviriza izo nyigisho. Mm. narigeze igihe ndonka inyishu imwe mbwira ngo babariwe ko abana bo mu rushengero badakorana n'ibikorwa by'ibikorwa byo hanze y'urushengero. ni ukuvuga bari focused no mu rushengero no mu murimo w'Imana wo mu rushengero. Mu buzima bwo bari mu hanze rushengero mu buzima bwo hanze ntibireba. ntibakwiye kubamwo. ni ukuvuga ko ni ukuri aheraho Imana nta muntu aritaba igikorwa na kimwe dukora nka ibo. kandi aha muri Georgia niho hari registration, niho bageze tuhama tuyivugira ngo ni ku Kirimba. Mm. aho mpereye mu nzu Mhm. narabarondeye, naravuganye nabo, bihera biyonze nka sino izuba ryatse, ukabona yuko nta interest babifisemo. Mhm. none wumva nokomeza nkewe, umva twovuga yuko mu bakozi b'Imana ariko turafise ishengero y'abazungu yo muri Florida. ni Mm. ukuri barigeze kudufasha kandi baraduterereye amadolari ashika 1,000. abazungu umuyibokazi asengamo aragenda arababwira imirimo dufise, baraduterereye. mugaba yacu yabo dushaka kurerera Naho. no. Ibi byose turiko turabivuga uko ngo turiko turidoga, ahubwo kwara kugira ahantu gusa turabe aho inguvu zohurira. Nimba turiko turavuga ugwaruka, turiko turavuga wagwaruka yiga muri high school,
turiko turavuga wagwaruka asenga mu ishengero iryo ari ryo ryose, turiko turavuga wagwaruka ari mu migwi y'inkino, turiko turavuga wagwaruka ahura n'ibibazo hanze, turiko turavuga wagwaruka ujya umwe nyene ari mu migwi itandukanye, kugira ngo twerekane yuko ahantu hose aja abantu bamujejwe bari bakwiye kuvugana bakaja hamwe bagasenyera ku mugozi umwe, kugira ujya muntu umwe uwo ari wese amufise mu mice itandukanye, kugira bashyigikirane kumufasha, bamukuze Mhm. kugera hazogera kuba umuyabaga, azogera kuba umupapa, azoshika kuba umumama, abo bose bashize inguvu hamwe. Babishize mu ruhara. Yego, niyo mpamvu turiko turahamagarira iki kiganiro kuwe uri kuracumba, dushaka kubaka, tugomba gutereranira ibyiyumviro kugira dushigikirane. Uyu ni mushiki wacu akora aho ashoboye, ariko nawe uri kuratwumva, nihagira feedback wumva ushobora kuduha uzayiduhe, turaza gusiga nimero zacu inbox kugira ngo mushobore kuzotubwira. Mushiki wacu Victoria, ndagushimiye cyane ku mwanya wawe, ariko ikibazo ngiye kurangirizaho ni iki: wewe uravye aho mwahereye, aho mugejeje, n'aho mwerekereza, ikintu kigaruka muri mind yawe ukavuga ati yes, iki kintu naragiterereyemo, iki kintu cyagenze neza, iki kintu kirankomeje kugira nkomeze, ni iki kigukora ku mutima? Twebwe ibyo twabonye twarashimye pe, kandi mukomereze aho Imana ibakomeze, kandi n'umurongo mwaduhaye wa Bibiliya tuzowushira ngaha kugira bose bawubone, kuko mufise referanse nziza kweri. Niyo mpamvu nariko ndiyumvira abapapa kuko ariko umurongo wa Bibiliya mwaduhaye wacigira kimya, kuko icyari cyose gifise vision, gifite umuhamagaro. Ariko tubwire w'ikintu ubona ukavuga ati iki kintu kiranshimishije muri Ibo ni giki? Ndafise ugushima muga sindashika. Ibo ni legacy yanje Mm, n'abagenzanje. Ibo narasenga Imana nsaba ko ntozova mu mubiri nakoze umurimo uteza imbere jewe gusa, uhindukiza ubuzima bwa jewe gusangira n'umuryango wanje mu nzu, ariko nozova mu mubiri nkasiga ikintu nzosigara nibukirwa ko noba narahinduye mu mahanga nagiyemwo, noba narahinduye mu buzima bw'umuntu. yego. Kamere yanje nari umuntu nkunda gufasha, nkunda kwitaho, nubwo nageze igihe nkahinduka kubw'ibintu bitandukanye, betrayals and all that. Ariko ndabona inzira ndimo ko ari nziza. Mm, Hari abana benshi bamaze kuva muri ivyo bintu biboreza no kwitwara nabi kurwayibo mm, muri aya makoraniro tugira. yego. Turafise abana baramaze gutahura image umwana w'umurundi akwiye kugira. Kubw'amakonferanse amwe twari tumaze kugirira muri Amerika, nayo yaramaze kubera muri Australia mu karere kabo. Mu kwa mbere twari dufise urwaruka rurenga mirongo itandatu, 80, twari abantu igurupe nini, urwaruka rwarashika mw'ijana n'abandi. Mhm, Hajemwo abana babiri b'abahungu bafise amaderede ku mitwe, mhm, bitoye ikosa nyene babonye gurupe yose y'urwaruka barimwo nta mhm, n'umwe asa nabo. Mu nyigisho dutanga ivyo tubivugamwo, twarose call back after iyo umuvyeyi wabo avuga ati sibo babonye barashitse mu rugo, bari bavuye mu yindi state, babikureko. bashikire kwa Kimyozi. Abo bana bari baradropinze out muri college, ubu barasubiye bari kw'ishure. Mashimwe. Turafise umwana w'umukobwa yazanye genga abahungu muri hoteli twarimwo, ngo nimba bari bamuzaniye itabi, nimba bari bamuzaniye ibiki, araba akajagari. Abana bacu bavuga ati umukobwa ndisubira kurarana n'ibiki, ndamuhanura, umukozi w'Imana aramusengera aragira iki. Twarose testimony yuko aherutse kubatizwa. Mashimwe. Yari yarananiranye, nyina yarahevye. Yego.
tumaze kubigisha cane ineza yo kuja i Burundi, hariya niyo twataye inzoga twebwe abavyeyi banyu ni iwanyu, ibi dukora vyose dukorera mwebwe kandi ntituzobibika muri ibi bihugu turimwo, kuko aha ntaho uziganiriza ntahariho. Leta ibihanze amaso, uca umuntu wese avuze ati ndiyungunganije jana hariya, hariya niho muzosanga inheritance zanyu, intoranwa zanyu. Mm. Abana bamaze kuja i Burundi, nta mwana avuga ko buri mwaka adakwiye kuja i Burundi. Badevelopinze gukunda Uburundi gusumba uko bari babwumva, kuko twarahabashikanye, Yego. Ibo yarahabashikanye. Mm. Icanyuma mvuga n'umutima wanje sinzi, mfise umwana nazanye afise imyaka 3. Mm. Twaba tugerageza kutwara maintenance ikirundi pe mu rugo rwanje. Mm. Mfise abana 4, nazanye 3, mukuru afise imyaka 8, twamaze imyaka hafi 20. Uwanyuma namuvyariye hano afise 16. Uwagira gatatu nazanye afise imyaka 3, tumaze kumujana i Burundi 2. Mm. Kuva avuye i Burundi nkogwa n'isoni jewe ubu, Mm. iyo ndamubwiye ijambo mu Congereza akanyishura mu Kirundi, Oya. bamwe ndamaramara nkababazwa mu mutima nkavuga nti ndakozwe n'isoni. Bimwe namye nigisha umwana ubu yadevelopinze kumenya ko ndi Umurundi, ame Burundian, Mhm. ntegerezwa kumaintaininga ama home language. Mhm. Iyo ni achievement nini nagize, kuko ari umwana yaje afise imyaka 3, ego twarakivuga akacumva, mugabo kukivuga ukamenga ni break ashiraho nyene ati aha anye ni bariyeri ntimumbaze. Akuba twamujanye i Burundi aca arahakunda, arakonekitinga n'abakazenze bahariya. Ejo bundi mu kwa 12 kumwa kweze dusubira nayo, twari tubabwiye basigare, avuga ati ntimudusiga, nimba mudusize nta hantu dukeneye kuja gusigara, tuguma muri iyi nzu bajayo, kubera mbonye ko bafise igishika co kuja, bashaka kujayo. Mm. Nkaca mbona ubu n'umusore mwiza w'imyaka 22 ari so proud yo kuvuga ikirundi. Mhm. Ivyo ndabikesha Ibo, Cyane. kuko usivye ko twakivuga mu nzu, amaze guhura n'urundi rwaruka bakumva neza ati aha si wanyu, ivyo mwigira vyose mwahindura accent, mwagira iki, this is not your home. Mm. Yaravyakiriye ku bwa Ibo. Iyo ni big achievement ngezeko, ariko sindaheza kuko ndabivuga gushika aho nzobona rero intara zose, abavyeyi bose bumvise iki gikorwa, bakabona tuti ntituzosubira guhamba umwana yiteye droge ngo yitenye nyinshi. Mm. Umuvyeyi afise abo bana agasokoroka akavuga mumfashe nimwambona kwibarabara garurire hagufi, azoba agiye ahantu hatameze neza. Mm. Kikazira ko yinyegeza umuvyeyi ati jewe nakojejwe n'isoni, sinkwiye no kumenyekana mu bantu, kuko ni wamubura twese tuba involved. Yego. Tumaze gutera amahera menshi cane guhamba abasore. Mm. Nitwagera kuri urwo rwego tubona ko twese tubonera hamwe, nka gusanga wambaye ibutura yabuze umusipi, nzokuja ari muri Walmart genda kugurira umusipi basi. Mm. Muvyeyi umwana wawe niwabona agize ukumubaza uti mbe burya jewe yandawe yanambaye ubuzi uraza kwisa, niko mbwira abahungu banje. Mm. Niko nababwira igihe batangwa kuvyiyadukana. Do you know the color of my underwear? No. Same, I don't want to see yours. Nimba turi mu bantu ndabazaririsha aho nyene, nimba turi twere nkabigira uko nyene. And they had to stop. Mhm. Nta muvyeyi azovuga ngo abana banje ntibaciye aha, baragerageje ukabura wagaruriye hagufi, kuko iyi si tugezemo n'iyi era turimo irahumanye cane. Rero murakoze cane, ico nico nokwishura. Sindashika vy'ukuri aho nifuza gushika nka jewe na Ibo, Mm. gabo ndiko ndabona impinduka. Murakoze.